leta y'u Burundi twese abarundi turifuza ko abarundi bose bataha twibakire igihugu cyacu. Mugabe iyo wamaze guhunga hariho ingene abantu bahunguka. Murabona nk'ubu hariho impunzi zikingiwe n'amategeko mpuzamakungu. Nico gituma muze murabe n'urupapuro babaha rw'inzira bababwira ngo urashobora gutembera mu bihugu byose kiretse igihugu wajuvamwo. Urumva ni itegeko mpuzamakungu kuko rivuga tugiye mu gihugu wajuvamwo uzobukiye kugitera kuko wagigize umwasi wawe. Nuvuga yuko rero iyo hageze kuvuga uti jewe numva mu gihugu canje ntekaniwe nditahiye ucugenda ukabwira babandi y'amategeko kugira uve munsi y'amategeko mpuzamakungu yahora gukingira kuko ucuvuga utubungiye gukingirwa n'itegeko ry'igihugu canje no kuvuga ni nkuko bahanahana no mizero prise ucugenda ukamenyesha hasere yoyo isanzwe ari iri kurakubungabunga hanyuma icambere ndazikora ikivuga iti nsubiza ibipapuro vyanje naguhaye igacibwira leta y'u Burundi iti muhe ibipapuro uyu ubu agiye ku mategeko y'igihugu. No kuvuga yuko umuntu yidombo yakagenda burya bagize fraude ubushaka kuzokwitwa ko wahungutse mugukaga muri HCR kuko urumva wewe wase kuva ku mategeko ya HCR mpuzamakungu nk'akarero nkubu kagenda ukaza wumva bariko batanga ivyo kurya mu nkambi y'impunzi ugaca wiruka ugaca uronka ivyo kurya uhejeje kubironka ugaca usubira ukagaruka mu Burundi. Urumva yuko uba urumusuma mwijambo rimwe hariho abantu bazi amayeri yo kwiba mu mategeko. Rero abo batashitse ni giki nuko ngira ngo babuze ivyo bipapuro bituma bataha kubera HCR itigeze ibibasabira muri leta y'u Burundi. Hanyuma urumva yuko bababuza yuko bashaka gutembera mu bihugu byose kiretse igihugu bavuyemwo. Novuga yuko no muri ambassade birabagora kwinjirayo none wo kwinjira muri ico gihugu kandi bibujijwe. Nuvuga no muri ambassade y'iwacu birabagora ntibashobora kuhinjira ngo basabe ivyo bipapuro ntibikunda winjiye uri umufrodere. Numva ntibikunda kuko wewe uri muri HCR none wewe uraba impunzi ukogera ukaba mu gihugu. Nivyo rero usanga batamenya bagacabura iyo baja niyo bava nk'akarorero nk'abo wavuze Ngendakumana Yeremiya twe twari tuzi ko ari mu Bubirigi tuzatwumva ngo ari Bugande murumva aritemberera mu bihugu byose kiretse igihugu yavuyemo. Nkajya rero yacagenda akabwira HCR ati erega jewe ni mubwire leta urakira ivyanyu je ngomba gutaha akira ibipapuro nahora ntemberako ubu ngirasaba ivyo Burundi. HCR ubwo nyene ikirondera leta y'u Burundi iti hariho abarundi bagomba gutaha ni naka hanyuma ni mubahe vyangombwa batahe jewe ivyanje nasubiranye. Mwarabibonye ku bantu bari muri Kenya none ntibaje n'indege. HCR yagize gute yaramenyesheje leta ya Kenya iti abantu b'abarundi bahungira no muri Kenya bagira batahe. Hanyuma rero ko bagira batahe hamagara leta y'u Burundi rero babwire ko bagira batahe. No kuvuga leta y'u Burundi ica igenda igacikorana na leta yabakiriye na HCR bagaca bakorera vyangombwa byose bagaca bafasha rero no kurira indege bakataha i Burundi. Nabo nyene rero ndabateye akamo nibareke guca mu nzira zinyuranye baca mu binywari baca hehe bace mu nzira igororotse kugira ngo batunganirizwe n'ahandi ku bwangingo twebwe n'ubu naho bovugira rimwe bati tujya dutaha ubunyene. HCR kibitunganya na leta y'u Burundi na leta y'igihugu barimwo ubwo nyene bica bitunganywa bagaca bataha. Rero aho ntibize biratuma abantu bajuragira